Banyakubahwa mwaje muserukira nyakubahwa musitanteri wa komine nziza Mugina yafatiriwe n'ayandi mabanga. Banyakubahwa mwaje muserukira ishyirahamwe rijejwe guhingura isima. Banyakubahwa musanzwe muserukira ikigo cy'urwaruka ari na mwebwe mwamuduteramishije kuri uno munsi. Banyakubahwa umwe wese mu cyubahiro cyiwe Imana yamuhaye, tugire amahoro, tugire amahoro twese. sangwa amahoro, umutekano, iterambere ridakumira, ubutungane kuri twese no guteza imbere igisata cy'urwaruka muri komine yacu nziza. Kuri iri genekerezo rya 20 ukwezi k'umunani uyu mwaka w'ibihumbi 2025 turamutse duhimbaza umunsi mukuru w'akaranga watunganijwe n'ikigo cy'urwaruka cy'Imabayi benshi bazi ku izina rya Centre pour Jeunes Mabayi, aho bari bamaze iminsi 2 bari mu bikorwa byo guteza imbere icyo kigo cy'urwaruka biciye mu bikorwa bitandukanye byaranguwe. Uyu munsi rero ukaba ari uw'amashimwe ku Mana yacu kuba itwemereye ko tubagaragariza akanyamuneza dufise n'ukungene urwaruka rwacu rumaze gutahura neza igihugu icyo ari cyo, nuko dutegerezwa kugikorera n'urwaruka kugira ngo dushike kuri ya mbonakazoza igihugu cyacu, igihugu cyifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040, igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060. Icivugo cyacu ni urwaruka rukomeye mu Burundi bwifashe no mu Burundi buteye imbere. Aha rero si mu majambo gusa, ahubwo ni mu bikorwa. Namwe muramaze kubyibonera ku bimaze kurangurwa n'ubwo rwaruka. Banyakubahwa, kuva dutangure kurangura iki gikorwa cy'iteka kandi gihambaye cyo guserukira urwaruka rwacu, twararanguye ibitari bike na cyane cyane mu gisata cy'indero, aho twashoboye kugira uruhara rudasanzwe mu guhimiriza urwaruka rukiri ku ntebe y'ishure kwiga bashyize ko umwete no kubashyigikira mu bikorwa bimwe bimwe. Twarakoreye kandi ku migambi yo kwiteza imbere mu gufasha gushyiraho amakoperative y'urwaruka biciye mu kigo paeje no kunywanisha urwaruka mu butandukane bwabo biciye mu gutegura inkino zitandukanye, ibyese no kubashyira mu mahiganwa atandukanye biciye mu mpano zabo nk'uko mumaze kubyibonera kuri uno munsi. Banyakubahwa batumire bahire rwaruka mwese muri ngaha, urugwaruka rwacu tuvuga rusanzwe rufise impano zitandukanye zo gufasha kuvuga bakuru bacu nk'uko mwaje kudushigikira. Twariyumviriye gushyiraho amashyirahamwe atandukanye y'urwaruka rw'imvukira atagindagejwe atari ugushigikiza ibikorwa indongozi zacu zisanzwe ziturongora muri rusange. Ubwo rwaruka rukaba rugizwe na bamwe mu basanzwe bashigikira ibikorwa by'urwaruka na cyane cyane muri komine ya Hahora y'Amabayi. Tukaba kandi twifuza ko twokorera ku ndinganizo nshasha y'amakomine turi muri uyu munsi kandi turi kumwe twese birashoboka. Banyakubahwa, tukaba tuboneyeho n'akaryo keza ko gukeza indongozi zacu zizewe ngo ziturongore muri komine yacu nziza ya Mugina
bagiwe imbere na nyakubahwa umubyeyi wacu musitanteri wa komine. Imana ibakomeze kandi ibahe ikiganza cyiza. Reka dutume uwaserukiye nyakubahwa musitanteri baramubwira ati sangwa amabanga meza. Abakoze ikibazo cya leta mwese mwarabibonye umwimbu ko wagenze muri uyu mwaka. Rero nta byinshi twobivuga ko uretse kubandanya duhimiriza urwaruka rwacu gukunda ishure kuko ari wo mushinge wa byose. Aha rero turashimira cyane abaronse amanota meza muri deseye mabayi bo mu mwaka w'icenda bakoze ikibazo kibaha uburenganzira bwo kujya mu mashure igisata cya kabiri cy'amashure shingiro, hamwe na bamwe baheruka gukora ikibazo cyo mu mwaka wa gatatu kibaha uburenganzira bwo kujya mu mashure y'akarorero. Aho twaratororokanyije ibiharuro, uno munsi turi kumwe ngaha, turizera ko tuzakubana nabo kandi biraza kugenda neza. Turateye intege kandi urwaruka rw'abasangabutaka ruri ku ntebe y'ishure, kuko murazi yuko aho hambere hahise bitari byoroshe muri kwa gukumirana kwigaragaza muri bamwe bamwe. Uyu munsi rero tukaba twaratahuye ko iterambere ryiza ari iry'umwenegihugu wese kandi ku rugero rungana. Ni nacyo gituma n'aya mashyirahamwe twababwira yaje yitwaje ibikoresho by'ishure bimwe bimwe byo gutera intege no gushyigikira ubwo rwaruka rw'abatwa kandi bubahwe. Imana ibahezagire. Mu nkundire mu gusozera nagira ndabereke bamwe mu rwaruka rumaze kujya hamwe kugira ngo rubandanye ibikorwa byo gushigikiza indongozi zacu muri ya migambi iba yashyizwe imbere. Rero reka ndabasabe abaserukiye ayo mashyirahamwe harimo les jeunes porteurs du changement, urwaruka mu mpinduka biciye mu bikorwa, bashike ngaha kumbure baratubwira mu ncamake ibijyanye n'umuhamagaro wabo n'icyo basaba indongozi zacu. Sangwa ikaze. Abo rero les jeunes porteurs du changement, imbere ya byose tubanje gutera intege abayoboye iki kigo cya Centre pour Jeunes Kimabayi. Tukaba twaranezerewe igihe baduha ubutumire bw'iki gikorwa. Rero reka manze nsabe abayoboye iki kigo mufashe tubakomera amashi gose menshi cyane. Batubwiye yuko na ubere aya mashi taja kuyasabira ikori, mubongera amashi menshi gose. Murakoze. Hanyuma abo turi bo turi umugwi utari munini gose w'imvukira zo ngahi Mabayi. Hari bake batari muri kino gihugu hamwe n'abandi bari ngaha mu gihugu ndetse n'abari ngahi Mabayi. Dukomeje kugira umutima wo gushigikira cyane cyane urwaruka rukiri ngaha ruriko ruriga canke rukora ibindi bikorwa byo kwiteza imbere, kuko murabizi tubarekeye ukwabo ntacyo boshikako, ariko habonetse ababafata mu mugongo barashobora gushika ku bintu bikomeye. Na cyane cyane nk'uko muzi n'icivugo turiko turagenderako ca nyakubahwa General Major Ndayishimiye Evariste. Turi kumwe twese birashoboka. Ni nayo mpamvu rero uyu munsi hariho urwaruka rukeya twari twifuza gutera intege. Hariho abana batatu bashoboye kuronka amanota meza cyane gusumba abandi ngo bakoze ikibazo cyo mu mwaka w'icenda.
turasaba yuko boshobora gutera intambuko nimba bari hano nibibona Leroy siniba sinzi ko ari ngaha ari ngaha mansabe umukuru wa Centre Jeune Mabayi yegere ngaha aradufasha nawe guha bano bana utuganuke dutoya twabateguriye. Hari umwana yaronse amanota 159 ku majana 2 wo muri lycée communale Ruhororo. Tumusabe Leroy ahari mu mukomera amashi menshi cyane. N'uyu musore mubona ngaha protokole idufashe yego uyu mubona yitwa Leroy. Hanyuma hariho Nduwayo Beni yashoboye kuronka amanota 151 lycée communale Butahana. Beni nimba ari ngaha badufashe ashike ngaha bamuha amashi. Beni ariko araza yashoboye kuronka amanota 151 ku majana 2 arashobora kwegera Leroy. Hama hariho na Nkurunziza Desire Ecofo Miremera nimba ari ngaha arashobora kwegera yaronse amanota 149 ku majana 2. Tumukomere amashi Nkurunziza Desire mu gihe ariko aregera ngaha, tumukomere amashi menshi cyane. Muongera amashi gose kuko ego rero urugwaruka twarutegekanije ama envelope yo kubakeza no kubatera intege no kubabwira ngo ishirahamwe Jeune Porteur du Changement rifatanije ibikorwa na Centre pour Jeune Mabayi rirabateye intege mukomeze kwiga cyane kandi tuzama turi kumwe namwe tubafata mu mugongo. Reka nsabe rero abo turi kumwe umurongozi arashobora kubanza kubashikiriza ano ma envelope afatanije n'umurongozi wa Centre pour Jeune Mabayi na nyakubahwa yaserukiye musitanteri wacu wa komine yacu ya Mugina. Mubakomera amashi yemwe. Aya mashi yanyu barayakwiriye kuko barakoze birashimwa kandi iki ni cyubahiro yuko nabo nyene twobatera intege. No kuvuga umwana yabaye wa mbere turabona 5% yiga kuri ishuri bita Espoir do Kabere, sinzi ko yo bari ngaha. Iraneza Marie Greta naco akaganuke kiyo no kumukeza birakaraza kumushikira turagasiga muri papa we ni hari papa we mumukomera amashi mu gihe aserukiye Marie Greta. Hanyuma hariho kandi Nikuzwe Delicia nawe nyene n'umwana wo kuri Espoir do Kabere, sinzi ko Delicia yo bari ngaha. Delicia nimba ari hano ni Delicia mumukomera amashi yashoboye kuronka nawe nyene amanota 78 kwijana. Nawe nyene turamukeje. Hanyuma uwa gatatu ni Ineza Imana Giselle Ecofo de la Sagesse, nawe nyene yegere yararonse amanota 76 kwijana. Mumukomera amashi menshi Giselle mugihe nawe ariko aregera kandi yazananye na papa wiwe. Ego reka dusabire abo twagendanye bace nabo nyene protokoli batondekeje ku murongo wabo. Hama nyakubahwa yaserukiye musitanteri wa komine yacu ya Mugina hamwe n'abayoboye ikigo Centre pour Jeune bace babaronsa nabo nyene akamverope kabo nk'ikimenyetso cyo kubatera intege. Mukomeze ntimuhebe amashuri, turi kumwe natwe namwe kuko turabiyumvira ko cyane. Mubongera amashi yemwe, mubongera amashi. Dusabe abana bashika ku 13 twateguye
bo mu miryango y'abasangwabutaka nabo nyene ko boshika ngaha baze. Twari twayegeranije abashika 13, twifuza twarateguye ibikoresho nk'amakaye, amakaramu, amaboite matematikale bivanye n'abayakeneye. Mu bakomera amashi nabo nyene ntibasigaye inyuma muri zone yacu y'Amabayi mu kwiga amashuri. Turabateye intege nabo nyene bakomeze kwiga cyane, ntibahebe ishuri. Barumvise yuko ubu basigaye bari no mu ndongozi zikomeye z'igihugu, nko mu nama nshingamateka no mu bindi bisata bikomakomeye by'iki gihugu cy'u Burundi. Mu myaka mikeya mwebwe na twebwe tuzokomeza kubaka igihugu, dushike no kuri yambona kazoza ya 2040 hamwe na 2060. Aba rero utu tuganuke utuntu twabo baraza kuduhabwa inyuma mu kanya kari imbere, ariko twari dushatse kubabereka, ariko mu mwanya uri imbere baraza kubihabwa. Ntabwo twobibaha uyu mwanya kugira ngo dukomeze ibindi bikorwa. Turabashimiye cyane, Imana ikomeze kubahezagira. Turiko turavuga ko urwaruka rushoboye, hariho ababitahura ukundi, ariko twahagurutse turi ku kivi. Turasaba k'indongozi zodushigikira, ubuserukizi bw'urwaruka muri rusangi. Aba tubipfurije umunsi mukuru mwiza w'akaranga. Murakoze, Imana ibahezagire, amen. Murakoze cyane. Ujya aserukira ya association Jeune Porteur du Changement, wumvise n'izina ryiwe riramuranga. Izina ry'iryo muntu ngo yitwa Rukundo, Rukundo Gloire. Urumva ibikorwa yaje kudufashamwo, nawe agaragaza urwo rukundo kuri iyo migwi y'abantu bose. Tubandanye rero na programme uko itegekanije. Nikirimi batanguriye ko zimambatse ngo mvuge indimi nyinshi ashwi. Uwo yirabura bimeze gute? Ngira no mushefu wawe numva ko ari kajya kumara. Hai murabe. Nano ibintu bavuga ngo za mayigeri, urumva nawe. Ngo mayigeri yo kogeri. Iyo ni barayishikako. Nayo ndumva bavuga. Nyokuru yahora ambwira ngo wapfuye yirinze. Wa mukobwa yagiyemo nawe. Baracurira. Harimo n'iby'amayesu. Muba bitagiye mumva hari icyo ushobora. None abona abarundi n'abanyamabayi n'abarundi kandi abanyamabayi nta entraîne par reshime. Ntawavuye ahandi arimo. Mukomere amashi umwana nyawe. N'amashi menshi cyane. Mabayi ni hatari.